ubwo rero tuguma turabana bagahita natwe tukaza tukarima tumaze kurima duca dutaha. Nta muntu n'umwe atudurubanja nukukora nyene tukakora neza nyene nta muntu atutazi iki kibazo. Abo bene igihugu twabasanze ku mutumba Rwibikana zone Gisenyi komine Busoni intara ya Kirundo. Tarsise Ngandasisi aho twamusanze mu ndimiro ku rubibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda avuga ko bakora ibikorwa vyabo atankumanzi ariko ko baguma barikanuye kugira ngo ntihagire ico hungabanya umutekano wabo. Twebwe ngaha umutekano urahari kuko abanyarwanda iyo bari aho hakurya bariko mu byabo natwe tuba turimo mu byacu turiko turikorera ibyacu nabo bagakora ibyabo. Ubwo rero tuguma turabana bagahita natwe tukaza tukarima tumaze kurima duca dutaha. Ubwo rero mu gitondo tuje dusanga nabo batonze ngaho ku mihanda yabo igihe cyagira bagatana tugaca dutaha. Sandrine Nshimirimana nawe nyene twamusanze kuri uwo mutumba wa Rwibikana zone Gisenyi komine Busoni intara ya Kirundo ku rubibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda avuye mu bikorwa vyo mu ndimiro. Nawe amenyesha ko imirimo yabo ya misi yose bayikora mu mutekano ati no muri kahise mu 2015 bigumiye mu ngo zabo ari naco gituma ibihuha ataco bikibabwiye. Nta kibazo na kimwe twe dufise. Nta muntu n'umwe atudurubanja nukukora nyene tukakora neza nyene nta muntu atutazi iki kibazo. Yego no turose ivyo turya tukirira tukiryamira bukeye tukabana sawa tukatubata Imana irakoze nta bintu. Tweba biva ko nyene bazava dutera intambara mugabo ntavyo twitaho kuko no mu migumuko vyarabaye ibintu nk'ivyo beshe barahunga mugabo twe twagumye ngaha mu Burundi. Abo bene gihugu twasanze kuri uwo mutumba wa Rwibikana zone Gisenyi komine Busoni intara ya Kirundo ku rubibe igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu c'u Rwanda bavuga ko ibibazo bibahanze muri kino gihe bifatiye ku bukene bw'amazi meza hamwe n'ibura ry'imvura muri ako karere bagasaba leta kubagarukirako.